ariko barumva ndiko ndavuga mu migani urashobora gutobora mu kubivuga. Tu parles de mon histoire, la façon dont j'ai été violée à l'âge de 8 ans. Novuga ibikomere sinovuga ko no musi bikimbabaza cyane, novuga narabikize kuva nange kubivuga narabikize avant nari alcoolique, mais j'ai abandonné ça. Ubu wenda afise confidence muri jewe kari ntari mfise kari sinabona ko je nshoboye, mais uno musi kumva yuko noje muri competition n'abandi deja ivyo zonyene birerekana ko namaze gukira. Novuga inaha yanje sinigeze baransurprenye sinari nigeze nibona ndiko ndabivuga muga iyo none nibutse ko nigeze kugira akajwe kambwiye mu gutwi umunsi muzovuga histoire ya kuri télévision, et j'avais jamais parlé de mon histoire until 2019. Donc c'était fou nashobora gutahura ku munsi umwe muvuga muga pour moi novuga ndabivuga kugira ntire jewe no kugira nteri intege n'abandi. Byamaze igihe kingana gute? J'avais entre 6 ans et 7 ans. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyikazi wo mu gihugu cy'u Burundi, ariko akaba ari nsanzwe uri no mu diaspora. Ndakora mu kici. Ndakora amazina mitwa. Nitwa Lee Charon bishimye. Usanzwe unarimba no mu dio wa hip hop na R&B byose bicanze bize gute muri rusange? Naragenda zivuze ni style zose en fait. Gusa zibaza gusohoka ni hip hop na R&B. Watanguye ryari gushika uno munsi? Carrière solo nayitanguye ya 6 mois muri 2022 pendant l'été. Niho nagiye muri studio for the first time. Muga indirimbo zanje zagiye gusohoka maze kuva mu gihugu ngira na nkumi août, no 11 août. Rero cyane hariya kugira ngo ushobore gusohora ko kenshi dukunda kubona ukunda gusohora indirimbo uri mu gihugu cy'u Burundi. Oya indirimbo imwe niyo maze gusohora ndi mu gihugu cy'u Burundi, ariho izindi ndazikorera ngaha mugabo zigasohoka nagiye. Maze kugenda hari ibintu bimeze neza cyane, baze ko no mwaka ari sawa kuko turuka kubona ku buhinga bukana bumenyi udupresent ibintu bishasha. Ego novuga umuziki wanyakiriye neza vuba sinidoga, ndamuzi kubona support kandi nawe nidoga ngo na support ndavuga novuga digirisha je nasanze digirisha papa y'abandi. Ego so abakobwa benshi baza bagakora ibintu byiza cyane nyuma y'imyaka 3 bakagenda, wewe nize nguvu zanye kugira ngo uzogumane ya vision yawe ufise? Ahanini je ninjira muri musique c'était plus kuzana kanovera muri entertainment. Je vais jamais planifier kuba umuririmbyi, namwe ngira rêve yo kumanaginga ahubwo abaririmbyi par rapport kuko sinakunda kubona kuri kamera. Novuga pour moi kubona naratanguye carrière musicale c'est que naneme nangura ikintu ngo sindagihetse, so novuga ndashaka kwerekana ko même les femmes on peut, ndashaka kwerekana que même mon pays peut faire. Ni kahe kajambo ubwira abandi baririmbikazi bakitangura n'abatera intege bagenzi babo? Ni vyoroshe muga Nimba ari rêve yawe, just go for it. Yamviriza amajambo abantu bagwanura abaguca intege nyine ubinyohera mu bandanye byabo. Hari byazungutse kuri social media kubona he yawe yemeze gute muri rusange? Akenshi tukunda kubona bibera mu mahanga ko ariyo bavuga témoignage yabo, ariko ni gake cyane ko umurundi kazashobora gushinga intahe, kandi gushinga intahe biratuma n'undi muntu akico kintu ku mutima. Bimeze gute? Novuga inaha yanje sinigeze baransurprenye sinari nigeze nibona ndiko ndabivuga muga iyo none nibutse ko nigeze kugira akajwe kambwiye mu gutwi umunsi muzovuga histoire ya kuri télévision, et j'avais jamais parlé de mon histoire until 2019. Donc c'était fou nashobora gutahura ku munsi umwe muvuga muga pour moi novuga ndabivuga kugira ntire jewe no kugira nteri intege n'abandi kubakira. Byari bikomeye cyane. Byamaze igihe kingana gute? J'avais entre 6 ans et 7 ans. Okay. Donc wewe nivyabaye imaze gukura cyane, byabaye ukiri muto? Byabaye nyamuto. Hari gikomere vyagusigiye ku mutima uvuga none munsi ucibuka uvuga ati ibintu bishobora guhagarara?
uye narakize mugaje ariko barumva ndiko navuga mu migani urashobora gutobora mu kubivuga. Tu parles de mon histoire, la façon dont j'ai été violée à l'âge de 8 ans. Novuga ibikomere sinovuga ko uno munsi bikimbabaza cyane, novuga narabikize kuva nange kubivuga narabikize avant nari alcoolique mais j'ai abandonné ça. Ubu wenda ufise confidence muri jewe kandi mfise kandi sinabona ko je nshoboye mais uno munsi kumva yuko noje muri competition n'abandi deja ivyo vyonyene birerekana ko namaze gukira igikomere. Bigoye cyane birashika mugabo urezi iyo umugaye umenya gucumbagira. Ego bisigure ko ari abarundi bakikazi biba ko binyegeje banka kuvuga kuko hariho uba bikorerwa n'umuryango harabikorerwa n'inshuti gusanga umuntu amaze imyaka myinshi cyane yaratekereje. Ariho nabibikorerwa n'abavyeyi babo tu sais il y a des histoires que abantu benshi badakunda kuvuga ugasanga n'abana bahungura baravyore mugani babimenye ugasanga ko kazamva umwana ngo yakanga bya dérapage à l'âge de 8 ans 9 ans kandi akakubwira nkaho mengo wewe akumva mengo ari proud kuriyemo alors que ubundi iyo ni viol ubundi iyo ni viol muga abantu peut-être ntibanamenya yuko ari n'ibikomere umuntu ashobora kugira canke yugurukirwe canke you know like muri wewe nyene birakwica inside uravyumva so novuga man tubereke ko yari sivyiza yatari cyane so nibaza ko ari gutuma babwiza n'abandi bagukurikirana bashaka kubyumva ubwiri uryohote bwifite imyaka mike bafatwa ku nguvu urashaka kwitorera gutungana kirika bishobora gutangiriza. Ni yahe vision ufise uvuga ati ndi muri music ariko ku ruhande ndashaka gushinga nako kantu kajanye n'igihode kwa nkuko nawe byarakubaye urafite iyo vision? Ya vision y'ifise en fait je ndafise vision ko zakora ishuri yigisha ikintu cy'umwuga. Pour le moment je n'umweshe mu don ndiko ndarabakosha ko no kwa sponsor y'ubuzana nk'amadon nshaka kwigisha abantu ngaha côté professionnel ndashaka kwigisha kugira ikigo mubaka ashobora gushiramo abantu babaye victime cause de ça surtout nk'abantu bagize nk'ivyo ugasanga baravyaye ukazusanga benshi abana barabahohoteye cyangwa bafasha nabi cyangwa ugasanga babitayeho abo bana bashoboye kuronka nabo nyene no kuba kuri nk'abandi bantu. Ego n'umutima mwiza cyane ubuntu bimeze neza cyane so dutegura iki muri 2024 nyuma yuko usigaje igihe gito cyane kugira ngo usubire burayi? Surprise menshi ndafitiye surprise menshi ndafitiye film ndafitiye indirimbo ego ndafitiye still naheruka kera mperuka duhurira igitega muri ninde sinzi ibintu mwari muri mwe n'abantu baraho gusa urumva byari sinzi hari uko byari bimeze. Kiyagiye duhurira igitega twarashoboye gukinana nabo turagira igastili ya kera puisque twari dusanzwe dukina amafilme kandi twageze gukorana na Kireko na Bernadette mu misi yahera tugiye hari abaci baratwemera ko dukinana ari benshi kugira dushobore kugarukana ninde Jean bari excité cyane nabo nyine bari kwa kuja kuri kamera kera ubundi basigaye bakora ari audio urumva nabo nyine bararyohewe byari bimeze neza. I can't wait yuko umwaka wera hama ngo muri ko byose tumanze gukora hip hop canke gukina amareresi na R&B nzoyifatanya guto yo ushobora gutemeza. Ndiko ndabikora already gusa mwene muzombwira ikimfiti nganeza ko apara abantu bashaka kubonshagura natwe umuziki na film nawe nyine umuziki nawe twacagura hip hop na R&B. R&B barayiyamirije R&B barayiya gusa ndabafitiye R&B imwe yonyene yanyu and then ndashimba na hip hop. So ikiganiro open mic nikeka jamubwira abakunzi ikiganiro open mic abakunzi ba muri rusange ndabakunda mu following nitwa Lee Charon kuri YouTube, Instagram, Facebook no kuri Twitter na TikTok. Na TikTok. Asante sana. Merci.